Yesu jewe mva ahantu kure mu ntara ya Mwaro ahantu mu Kibumbu naje ku butumire bavuga ati weho wagwariye imyaka 7 turakubwiye kwishengera iri niri tugende hari Imana. Naguma nicaye sinagendagenda mvuye hasi nacanja kuryama ku karago imyaka 7 baje banyiyegetse mu muduga ndashika ngaha ayi ubu uye naho ntarakira neza muga murabona ko ndiko ndagenda mushishikare munsengera kugira ngo Imana ishishikare bimaririkana. Yes, umuntu utagenda umuntu utahagarara ubu ukabugenda Imana iri ku kazi. Imyaka 7 ni myinshi cyane umuntu atagenda nawe wakize imitsi iba yarayiteranye yarasubiranye hariho ububabare cyangwa utundi tuntu tuba tutaragenda neza ndizeye ko twose uyu munsi uzagataha Imana ikoze bikomeye. Ego munsengere kugira ngo numve inkomezi ibisigaye bwo ibigwaragwara numva bwose bugende buheze Imana ibahezagire. Amen. Mana ikomera amashimwe igitangaza gikomeye. Yazanye isahani yo kurira ibintu biryoshe hano. Shimye Imana ko nkiriho, ndashimye Imana ko nkivuga Imana, ndashimye Imana ko hakiri abagabo b'Imana bakigaburira abantu ibintu bidatuza amangati ahubwo bituma umuntu amererwa neza. Shimye Imana yo mu ijuru ko yangiriye ubuntu igaca ubwo buntu bugaca buntu umuntu agaca ibintu hama ibintu bikangira umuntu. Shimye Imana yo mu ijuru ko ejo bundi nagiye mbona umuntu ambwira ngo kugenda kwa Jiriberi ngo aguhe ngo ifanta ntawe nari nzi uwo Jiriberi ngo kwibotike ngo ahantu ngo bakereke para tabaza uwo mu Jiriberi sanga barampaye amafaranga ifanta. Ndabishimye Imana yo mu ijuru ko yaranja ibyacu bikadushikira. Hariho ibintu Imana iri kirakora. Ikindi shimye Imana yo mu ijuru ko yampaye mwidegembye kuva ndi ngaha afise amahoro ntovuga nge nameze. Ndaryama ngasinzira nk'uruyoya nta ngorane mfise mu mutwe wiwanje. Kare nari naje hano umukozi w'Imana umushumba wacu niwe yavuze ngo warakaheze nukuri narakaheze. N'impuzu sinaronka ngena ndayambara ubu ndagenda nkaraba impuzu nkambara nkateba ariko kare kubera ibigeragezo sinafungura narakaheze. Ikindi shimye Imana yo mu ijuru ko impa kubana n'ibintu bitoroshe ariko ikanyorohereza. Ndashimye Imana yo mu ijuru ko abasenzi ba hano sindina ndabavuga barabizi bijya mukozi w'Imana wamahaye yaramaze gukoresha ibitangaza byinshi kuri nje ndazi neza Imana izomugirira ubuntu. Kindi shimye Imana yo mu ijuru narakize kwa kuguru kw'abarozi naho bagerageza ariko ntibazobishobora. Shimye Imana yo mu ijuru ko yampaye abantu b'ubuntu kandi bakunda Imana gusumba gukunda abantu. Imana yo mu ijuru ibaho umugisha kandi Imana ndazi ko ni kuri mureme ndabarekera hano. Nanje ndashimiye Imana yacu yo ngaha yo kuri Repandasi. Ndashima Imana yampenyesheje amasengesho ya Burakeye. Nshimira Imana n'abakozi b'Imana bo ngaha Imana ishishikare kubambika imbaraga n'inkomezi. Ndashima n'umuntu yanyoboye akashikana mu amasengesho ya Burakeye nuko yari Imana imuhezagire. Nkashima n'abakozi b'Imana kungene bitaho kudusengera. Nuko ndashima Imana ifise umwana w'umuhungu yavuye mu ishuri afise imyaka 15 aranirwa no kwiga asigaje muri bijya bintu bya bindi bakina ni bari bido akagena no muri bajya bamwe bintu by'ibiyayura mutwe ndavuga ati Imana ibuka umwana kumwe agifise imyaka 6 yarafise inyota yo kugukorera kandi sinigera namubwira ngende kuririmba ariko yarafise umwete wo gukorera tariko Satani ntanezerewe nuko yoguma mu kintuze ya kugukorera. None ndashima Imana ko Imana yamufashije akaronka kazi iki amashi menshi kunyana
ngo mutwaro nanjye ndawuzanye ngaha nuko namwishyuriye ngaha Imana ihabwa icumi. ni umukozi w'Imana akaba atwitwaraka uko bukeye ko bwije. Ikintu je cyari kimbangamiye cyane ni ikintu cyitwa akaboregwe, kuko jewe naho naba mfise imiliyoni 2 jewe nari ntuntuye cyane ku mutima. Je narigeze kuba mfise imiliyoni 2 mu yingi imwe zose zari ziheze. Kubijanye n'iki uwo ndayaronse uku uwo ari wese namutefuna wo uri he ingo ndagusorore nagusorore nkamaka nkumva amahoro nuko amahera yose aheze. Mu nyuma niho naza njyamye ndumva ko ubuzima bwanje bwose burangiye, ndinjira mu madeni atagira izina. Ndavuga ati noje ngiye kubaho gute? Ndumva ko jewe mu buzima bw'iwanje atana kintu na kimwe noba maze. Nari mfise boutique abakozi bari nka 3 mugabo byose birarangira byose. Ndavuga ati none kamukama ngiye kubaho gute? Mu nyuma niho naza njyamye mu nzu naza numva iradiyo kiravuga ndavuga ati abantu bose barushe kandi baremerewe bagiye muri debantas bashobora gukira. Mu nyuma niho naza ngaha turabonana n'umukozi w'Imana arambwira ati wewe urafise ikibazo, urafise ishaka ryo gusenga mugabo hari ibintu nta nkomezi ufise, ati mugora akwiye gusenga. Mu nyuma kuva ico gihe ntangura kuza ngaha naciye numva kubera amadeni ari mfise no kuri nabeshe nagiye no kubafumu kugira ndabe ko noronka umuntu ampa umuti wo kugira mpebe inzoga birananirana. Mu nyuma gushikana kubwa amadeni numva ko ndavuga ati fumo mpa kantu ngena na mufuko kugira numve yuko abantu ufitiye amadeni batomfata. Mu nyuma niho je nashika ngaha ngeze ngaha ngiye kurana n'umukozi w'Imana bana bariko uko winjiye barashiraka ikintu ngaha kugira barabiki ko hari bigwanisha ko namfise ka kantu ndavuga ati bace bakabona. Mu nyuma niho ninjiye umukozi w'Imana niho yacambye ati wewe urafise ikibazo urakwiye gusenga neza cyane hanyuma ushobora gukira. Mu nyuma niho twaje mbakumuzinda niho je naza ngeze kumuza hajya kuzenye kugikoma niho nafata ka kantu ndagata mu ruzi ndavuga ati Mana ndashaka ko wombohora. Mu nyuma maze gushangaha inzoga inyota nta kintu nakimwe n'ubu ntumva ubu bonye unyeretse akabare ndaba hariya mugabo kare naho nabandose amahera naca mvuga ati inge mbanzize kunywa rimwe hamubwo nyene nuwo sanze ngaca mvuga ati nawo nibagoye amahera gacahera yose. Rero aha umukozi w'Imana mubona ngaha n'umuntu yasizwe amavuta gose kandi jewe niho naho no abantu afise amahera ndavuga ati ngende muri burakeye nkaza mbona akazi barantelefone ati wewe ngo ku kazi naho nkora umunsi umwe nkabishima nkavuga ati Mana uhabwe icubahiro. None no munsi je naje mvuga ati jewe nta kazi mfise mugabo hinge nzinduke muri burakeye kandi naje n'amaguru nta n'amahera ari mfise naje n'amaguru. Hama mu nyuma ndashika ngeze mu nzira niho naza mbona umuntu ambwiye ngo torikinga unyunguruze. Ngeze mu nzira nagiye numva telefone ambwira ati hewe ati ingo tugende kuri kakazi kwa mesi yose aho hantu twakora kuri ako gatandatu kuri po nagiye numva ati iraza tugende kuri kakazi. Rero umuntu uri ngaha nawe uzi ukekeranya ntukekeranye aha umuntu arakiriraho. Kandi kindi naco nshimira Imana umuvukanyi umukozi w'Imana n'umuntu yitwaye kuva ku muntu muto cyo kugira kuri mukuru ntarabo umuntu ngo wewe ngungana kucyangu kuko yavuze ati twebwe abantu turi babi uze wizera umwana w'umuntu uze wizera umwana w'umuntu uze wigizeye Imana yo mwijuru gusa kuko Imana iraruhura kandi irabohora kandi ugeze mu bibazo byose nawe uzogora mu bibazo bikomeye uzogora wizera Imana izogukiza. Hama ikindi naco ndishimira Imana naraje ngaha muri burakeye umugore yapfashwe n'umuntu songa nyene umwana arikanambika umwana biranka gose. Hama mu nyuma ndavuga ati Mana none uwo muntu kagoma mfire ko bigende gute tana amahera mfise. Mu nyuma tutonze hariya niho nacanza ngaha ubu yaremera arata abantu araza arabwira abakozi b'Imana ngo tumusengere umuntu minota 30 uwo muntu yarakira atangwa kumbwira ngo ashaka amata kuvugira kuri uwo munsi nta akantu nakamwe gakacira muntu kandi narashimira Imana kubyiza byinshi ndiko ndagera mborera ngaha kandi abandanye kudushishikara atwitwarika nkuko ntigera acika intege ku bantu bose ariko arakora ibitangaza kuko azohembwa nkuko yabivuze azohembwa n'Imana azohembwa n'abantu kwekwe abantu turi abantu ubuntu rwa duhindaguruka nk'uruvu. Rero ijambo ryanjye mfise ryo gushinga ntaye niryo hanyuma umuntu wese aje ngaha ari ryo rya mbere ntagende atagabanya ibyiza by'Imana. Amen. Yesu nashimwe. Yesu nashimwe kandi jewe naraje ngaha ndabona ubutabazi bw'Imana mine vende ari mu kwindwi itarike 16 guhera aho 2020 nubatse inda yabandanye ibyimba ngiye kwa muganga barambwira ngo barabona inda ariko
mu nyuma ikabyimba hama igahoka. Bimaze kugenda uko ndabibamwo 2022 2023 iyi 2024 niho twumva ku radio bavuga ati hari umukozi w'Imana ngaha kumutakura. Umushinga ntaye wanje siho yarari, ndamubwira ati urazosaba uruhusha uze tujane kubonana n'umukozi w'Imana. Turazana n'umushinga ntaye wanje ngaho umukozi w'Imana arankora karambwira ati wowe urafise igitero mu nda ati kandi inda yawe iri mu ipepo ati wamutwara inda z'ipepo gusa. Bimaze kuko turi kumwe n'umushinga ntaye wanje ngahaye umukozi w'Imana arankora ko inda iratuburuka ubumeze neza. Nari maze imyaka ingahe mvyimvye inda navuga nti Imana ishimwe umukozi w'Imana yarahezagiye. kandi bugiye gutwara inda y'umuntu apana y'ipepo. Igihe nk'iki uzoba ufise umwana.